muze murabizo njyane zo miryango ziva ku bahabara heshi zihera ku bintu by'abahabara. Wavuga ngo ugira ubigwanye ngo abagore ni beshi, mugabo nitwaze tumenye kubaka ingo neza, tubiganire neza, kuko ibyo bavuga ngo ni violence nta mugabo nawe aheruka kugira itangazo ngo abagabo mu gahinda. Burya wavuze ngo bacavuga ko abagabo ari bikoko, umva no ku bagore batawe kwitwa ibikoko, kandi nivyo n'abagore kwere barazi nk'abagore urinze ubona umugore w'umutegetsi abaye umutegetsi aguma yumvikana n'umugabo wiwe si kenshi cyane. Ndabakengurukiye cyane n'icubahiro mukuru w'igihugu kuri kano kanya keza muduhaye. Nitwa Anisette Nduwayo, nkorera ikinyamakuru Mashariki TV. Mwagize muti habe gutahura co kimwe ibintu bitandukanye. Jewe rero interano ya mbere ndayifatira ku myidogo numvise abahinga batari baki barungikwa n'igihugu kunonosora ubumenyi mu mahanga, hanyuma bagarutse igihugu rimwe na rimwe ugasanga kirirengagiza ubwo bumenyi canke n'ubumenyi buguma mu bitabo. Na hano bankakarorero nk'umuhinga yagiye kwiga mu gihugu ca Algeria ibijanye n'uburimyi, arashobora kuvumbura ikigori kitaribwa n'impongwa. Twarahuye turabiyaga, arambwira ati ntacumbura ndiko ndabikoza, narasavye kuzana imbuto bambwira bati kirazira bica hariho urutonde bifata. Ati barambwira ati genda uvugane nabo muri Zabu, umudirecteur bampaye aragenda ati ndabona ubwo buhinga nazanye narongiswe n'igihugu, ntaco ndiko ndabukoza, igihugu ntigiheza ngo bukigira akamaro. Ikindi nasho kubijanye n'imbona kazoza turimo dushashaye, hariho ibintu mbona ko iyo biriko biravugwa umengo mwebwe ku rwego hejuru murabitahura, mugabo waje hasi ku burongozi bwo hasi abantu bagakwega amaguru canke bimwe muvuga muti abantu barindira intumbero. Aha ndabanka akarorero nk'ubu nko mu gisata c'inyubako abene igihugu barawubaka nkaho umuntu ababona ko hoba nka centre avocation urbaine, mugabo ugasanga nta mutwara hari ashobora kubabwira ati ni mwubake inzu zitonze ku murongo, nihagera kubaha amazi n'amabarabara bizokorohe. Ugasanga inzu ya naka imvura iguye amazi ava kuri iyo nzu abomora inzu ya naka, uwo muntu abomorewe inzu ibomotse ashagaruka akaba ntaho nikora. Ugasanga mu bushikanganje hari mu byo bujejwe harimo gufashanya ufatana mu nda, batirondera amasafuriya n'amashitingi muje kugarukira ku muntu kanaka. Kibazo tunone ico gihe abantu bubaka burongozi bw'igihugu niho baburi, ubundi abene igihugu n'intama ziragiwe n'abazihagarariye mu ntwaro. Canke nk'ibi bijanye no kugwanya igiturire mwarabishizemo ingufu nyinshi, mugabo ukabona ingufu mukoresha ababaserukira hasi mu ntwaro, izo nguvu barafata ibintu bayifata minenegwe. Ndabanka akarero nko mu gisata c'ubutungane, nk'umuntu afunzwe ari cakeneye akagira ati bamwatsi miliyoni 5 canke 10, iyo niko tizasikorwa n'imiryango aho yakuye umugeni abo bavukana. Ukibaza uti none abantu bashobora kuja hamwe bakegeranya amahera, nta muntu abicikanda, ujejwe iposi ntabicikanda, ujejwe ipereza ntabicikanda, ko tuguma muri ivyo kandi twatuza kuvuduka ngo tuve kuri kimwe tuje ku kindi. Bigenda gute ngo umuntu asabwe miliyoni 10 yegeranywe itangwe, hanyuma ubutegetsi bw'igihugu butabizi, kandi biboneka ko iba ari nk'imiryango itandukanye abakunzi b'uwo muntu yayisabwe baba ariko ni mu kibano nta si ibintu wovuga uti ukeneye kubirondera ntiwobibura. Je nibaza ko ata muntu aba ari mu gasho canke ata muntu ari mu kibazo kanaka ashobora kwironkera igiturire. Ikindi naco mwavuze ibi bijanye n'abagira bati bice 57% barafite ikibazo cyo barafunguye nabi. Jewe nahoze nkorera mu radio narakora ikiganiro c'amagara y'abantu, ndibuka ateri imwe nagiyemwo umushikanganje w'amagara y'abantu atwigisha ati ubundi iyo abavyeyi bibungenze bakibaruka umwana gushika ku misi 1,100 abana bose yo bafunguye co kimwe, abavyeyi bagafungura co kimwe
baba bangana ibi vya hereditaire ntiba birajamwo ati kubona rero atariko rero bavuga ryari malnutrition chronique nuko inyuma y'iyo minsi igihumbi n'ijana naho mufungurira neza ntibihinduka nta kinini gihinduka bati rero ikibazo kirashoboka ko abavyeyi bakicibungenze bakibaruka gushika kuri iyo minsi igihumbi n'ijana igihugu kidashobora kuba gikurikirana neza ingene abana bariko barafungura kuko ivya heredite vyinjiramwo inyuma y'iyo minsi araduha akarorero kandi ndibuka ko n'umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yeze kuvuga ati jewe nagiye muri kaminuza abantu baje kunsanganira narayobewe ko ari biswi vy'inkona narayobewe ko ari imbonerakure ati uko biri kose abantu twabonye mu marise abantu twabonye mu mashure yisumbuye ku gihe cacu arabajeya ubusibo turiko turabona abantu bose umengo n'abana muko bikose amataye byo kwigwa neza muri iyo minsi igihumbi n'ijana ko atakibazo kihari no mu makaminuza murabona ko namwe murazi ku gihe cyangwa n'abantu bareha kindi no sa n'uhereza ko ni kikijanye ni shusho nziza y'igihugu turifuza ko natwebwe igihugu cacu kibonwa neza kigira iteka mugabo hariho ibintu igihugu gikora ukibaza uti ubwo si ukwivuguruza ndabaye nk'akarorero mu gihugu nta kumutagira ngo muhimirize abantu kugwiza umwimbo kurima ariko kandi ico gihugu nyene nico kigenda gisaba ibijanye n'amakantine scolaire ukibaza uti none ko amashuri menshi abana bafungura bataha muri ico gihugu bivuga ko umwimbo uhari bigenda gute ngo aho n'imiburi uri gusaba ibifungurwa ku bana bari mu ndaro n'abana biga bataha nabo basabirwe ibifungurwa mu gihugu indongozi zivuga ko umwimbu uba ari mwiza jewe mbere hariho intara muri za kera zibiri nshima cyane umengo vya kanini scolaire ntibigwiri iyi ntara ya kera ya Bururi na Mwarusi nibaza kumengo biragwiri sinzi ko ari umwimbu mwinshi wo buboneka aho hantu mugabo umengo ni ikintu n'igihushane cacu sinzi naho mperuka muri ibi bikorwa twamamwe vyo kurondera amakuru nasanze ubushikanganje bwahoze ari ubwo agateka kazi na muntu bwatanze ibiharuro byinshi cyane mu bijanye n'ibi vy'amabi afatiye ku gitsina ukibaza uti none kandi babitangije raporo mu mashamwe mpuzamakungu ati none mu makungu bariko barashira uburyo cyane mu mavebeje mu mabi akorerwa abakenyezi babona ko abagabo b'abarundi ari bikoko basimbira ku bakenyezi bitanga ishusho yihe iyo tuguma tuvuga ngo shira uburyo bwinshi mu kugwanya amabi afatiye ku bakenyezi none abagabo b'abarundi bitanga ishusho ko ari bikoko bigenda bisimbira bashiki bacu ujya muntu wabavuze yize ivyo bintu ko abantu bize ivyo bintu bahora bandondera ngo tubiyage neza kuko muri best burya twe tukeneye abahinga mwena kuko ni bureau d'études stratégiques pour le développement nk'ubu nkaho mu gisata ca agriculture Zakarias akiri muri best umenga nkaho nk'ico gisata turakeneye umuhinga nk'uwo niwe yoca dufasha kuja gusunika abandi kujya nabibabwiye mumenye yuko turiko turakira turabantu twari tugwaye kugira dukire bidutwara umwanya munini hariho abantu no kurungika kuja kwiga mu bisanzwe nkaho ja kubaza muri ministère de l'éducation ti duhe feedback abantu bose bagiye kwiga ubuhinga woshobora gusana na liste batayifise kubera erega muri iyo minsi hezi biti byari biti nyene gusa job je nababwira ndagira iperereza buke ndabiye igihugu capfiriye iyo cahombeye hajye hariho umuntu muze murabe nawe yoba ari umuntu atigiri azi ko atavyashoboye bakamunoma kuri poste bose bamubwira ngo felicitation kandi acavuga ngo merci kandi azi ko atavyashoboye kubera iki waragenda hageze ko mwiga ikintu mukora ugaca uzondera umuconsultant ivyo vyarabaye nari ministre na jewe abakose nabwiye ikintu bankorera cyari ikintu simple ijya ruwasi de confession religieuse ndabwiye bayinkorere ndabwiye nti mbe nta kintu nabaye ko mutaragiheza ngo burya turacarindiriye ko turonka umuconsultant ninagira mwe nimwe muri abaconsultant banje none mugiye kurondera undi muconsultant niwe rero akwiye kuza mu kibanza cyanyu mwebwe mutahe hajye umuntu rero yaricara umuconsultant akaza bakamuhemba
hanyuma ahejeje gukora nico bari ikintu cy'igikorwa bagaca batanga isoko uwundi akagikora wewe wicariye ngaho gusa nta kindi. Uno munsi kumva yuko akeneye umutekinisiye akora ndabwiye yuko ni ikintu kingo hajya tuvuze budget programme mu bisanzwe wewe uvuga ikintu uzokora n'amahera yacu kubera bari baramenyereye yuko ari ukwicara ndabwije ukuri ubu hariho abagira incapacité d'absorption kandi abo ubu cotation niko izoca nayo cikurikira ivyo nyene urose 40% tuti nta kundi urose 50 musanzwe indongozi ariko kuronka 80% n'imiburi mugabo byagenda nabi nico yituma rero ubona bataja guhiga abatekinicien baca bitwa aba consultant ori vya consultants twabikuye twategeza kugira abatekinicien oyo nzoca muraza kumpa izina giwe kugira ndamwibarize jewe ndabikundi ivyo yize. Hanyuma ikindi cha autorité locale ni ibindi ko ndababwira autorité locale tuvyumva kumwe mwebwe mugabo ntugire ngo bajye ba autorité locale sinzi ko mwabibonye muri kampanye yo gutora ku mitumba aho umu chef de quartier atanga 100 millions yegiturire agura abantu bamutora aho wavuga yuko ari kugira ba chef de quartier hariho ikintu abayironderera ntuze kumubwira rero ngo uri kumubwira ngo akurikirane ubuzima bwa quartier ataca ajyamo ahi Bujumbura warasanga bariko bajyana abara bari kuri peripherie bagifisa amatongo barya ibivuze by'amabarabara jewe narigiriye mwitenga ndahazunguruka n'amaguru nca ngenda gusenga muri rya sengero rya paroisse mwitenga mwijambo navuze nti bane ba mama ndababwire iyi quartier itegerezwa kugororoka itagororotse mwebwe nyene muri ko mwikwegera umuriro nababwiye nti abantu barashaka kuzokwiba mu kinama ari akaba fiefu y'abasuma gusa yivye mu kinama gaca yiruka abapolisi bamukurikiye acazoca muri twatubarabara twatugira twacocorone umupolisi azomufata gute. Ubu hariho ico twari twasavye ministeri bijejwe yuko n'imiburi naho tuba tutaragira amabarabara bagira amaborone berekana hibarabara rizoca kugira ngo umuntu wese abimenye ati naho ubaka umenye ko hazoca ibarabara. Ivyo twarabisavye n'Igitega bambwiye ko boba baza babigejeje kure mugabo ndabona yuko ngaha mu bice bya Bujumbura nta kintu bariko barakora mugabo abantu baba barababwira hakiri kare kugira ngo tudugire iyo basama barabara zoca kuko amatara zo yaronka gute amazi burya nta niki amatara yo byo natuma ca hejuru y'abantu mugabo amazi muteza kwimba none bizogenda gute nikuvuga yuko turiko twubaka igisagara taho kiriko kiraje ibi rero twosensibiliza abantu bagume bavyumva arezo autorité rero mu bisazo byo byari by'abahinga uraba ibya urbanisme yateza ko cari byakora mugabo urasanga basamara abivye biturire igiturire ni ikintu ca mbere je nagerageje uburyo bwose ndabingene cyo gwanywa mugabo nasanze ni ingwara igoye kugwana kubera iki giturire mu Burundi nasanze ari umwumvikano hagati yo utanga igiturire n'ugihabwa nuvuga nta urega uwundi aho tumaze gufata igiturire hose naho ubutanga igiturire ari victime bamwatse igiturire uwo aradenose mugabo abandi barumvikana ati ndaguha amahera rujya rubanzo rugoramike bakavyumvikana hagati yabo nta urega uwundi bisaba rero yuko abene gihugu iperereza ryokora muga mu bucamanza hariho umuti twibaza uzofata hariho ikintu duheruka gukora gikomeye cyane muri iki gihugu hatwagize umwiherero utari bwigere ubaho sinzi ko hari abandi barawukora aho twahuje le trois pouvoir turavuga tuti dushire hariya ku rubaho ibibazo byose abene gihugu babaza tubishire hajya hanyuma twese turi kumwe inzego z'igihugu turabe inyishu tuzitorera ikibazo cy'ubutungane cyo twahereyeko twakimaze ku iminsi 2 turiga ku muzi dusanga ingorane zihari ico bita pouvoir judiciaire ntiyigeze iba pouvoir judiciaire kujya mu bibona pouvoir judiciaire nuko haba hariho umuntu ajejwe ikibazo cy'ubutungane mu gihugu
kumanuka gushika hasi. Dusanga rero nk'ubu sentare ntahinyuzwa irashobora guca urubanza mu bushikiranganje bakarusambura bimwe bita revision. None wumva executive itaciye iba judiciaire. Duca turavuga rero tuti ubu Cour supreme niwe mukuru, president wa Cour supreme niwe mukuru w'urwego rw'ubutungane. Nuvuga ibirenganyiwe bica ku mukuru w'igihugu. Kubera iki umukuru w'igihugu? Mwarumvise bavuga ngo ndiko ndabinjirira. Umukuru w'igihugu uravye no mwibwirizwa shingiro avuga ngo assurer le fonctionnement régulier des institutions. Abashinga amateka bahejeje gutora itegeko, umukuru w'igihugu ni warisinya. Arashobora kubabwira ati seconde lecture ibi bifise ingaruka mbi ku bene gihugu. Akabasubirishamwe bigakunda mugase watwara inama nshinga amateka. Ubucamanza barashobora guca urubanza, kandi abereke urashobora guca urubanza ukurikije ingingo nk'ukwiri. Mu rugo rubanza rusambura igihugu. Nukuvuga inama nkuru y'ubucamanza irashobora kuvuga iti rubanza naho ruciye mu butungane igihugu kirashobora gusambuka, reka tubikora uko uyu muntu ari victime yibi tumujere uko mugabo igihugu ntigigume kiri maintain. Umukuru w'igihugu urumva we waza kuza kuri bijya vyananiranye. Duca dufata yuko ubu mu ntara niho hazoba kurudapere. Umukuru wa kurudapere niwe abazwa ibibazo by'ubutungane ku buryo habaye akarenganyo niwe tuzobaza tubwira ingere vyagenze. Uwo rero niwe acabaza baje bacamanza biwe. Mwikomine hazobategeye. Tujavuga tuti mwikomine hategerezwa utwara insenare ya komine niwe abara ibibazo by'ubutungane. Mwizone hazoba ari residence. Uko nyine utwara residence niwe azobazwa ubutungane muri iyo zone. Bizotuma rero habiki irubanza wowe utanze igiturire bakacugwa ngo ndagonde. Ubwo nyene umukuru wa sentare ngabazi ko ari babibazwa. Arabiraba ati bazobimbaza. Nije bazocavuga ko nari igiturire. Burya rero turashobora kugarura ugasanga nta muntu agitanga igiturire mu butungane. Hariho ivyo penale. Penale baratanga igiturire kugira ngo muhumirize. Ahandi naho mu cinkoni ngufi birashoboka. Mugabo naho nyene birumvikana ko hazoba umuntu akurikiranwa ati mbega ni kuki uyu muntu mwarumvise mvuga nti tugirageze ntagire umuntu asubira gupfungwa ubusa cyangwa umuntu apfungwa atari umwicanyi. Hariho uhungabanya ubuzima bw'igihugu uvuga ututu kamurekura aca bandanya ari iki gihugu, uyu no umwicanyi tukamurekura ari iki umuntu. Mugabo hariho uwundi muntu usanga none nk'umuntu yasomoye igitoki kandi ukabona ko ari umukene, kumupfunga imyaka n'imyaka ntiwo murihisha akariha ico gitoki agataha kugira aje gukora ibikorwa. Hariho ibintu rero byo mu butungane tubona yuko tuzoza turatorera umuti uko bukeye, ariko naganda babwira iperereza ni mwebwe nyene hamvuze mwebwe sivuze abamenyesha bakuru gusa. Mweho mbere mwari mujejwe iperereza kuko muraca hose aho mubona. Umwene gihugu wese ajejwe iperereza agaca atanga raporo ku butegetsi bumwegereye. Aya mahera bariko barayegeranya haraba umuntu none wabimenye, umukuru w'igihugu yabimenye. Harega burya mu Burundi hari n'abantu bavuga ngo reka ndabe ko umupolisi yabibonye, ngo ujya musuma ngo ndabe ko umupolisi yamubonye. None umupolisi ni Imana kugira abone byose. Naje barakunda kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo ntavyo yabonye. Umukuru w'igihugu si Imana. Iperereza n'abene gihugu bose baraba ikintu cyose gishobora kononera igihugu. Wavuze utishusho y'igihugu nka kantine scolaire. Na bintu nakubwiye yuko ari umuntu anyegeza amahera kuko abonye uje mu kabari. Erega baza kwivura mu mutwe ubwambere. Sinakubwiye ishuri yagurutse mu bikoresho barondera bagacavugana mu vero. Kandi tagurutse. Hariho abantu bavuga ngo profit. Sino uvuze jembere kantine scolaire igihe nayiraba neza ibyo ari byo je navuze nti umuntu yabizanye yaradukwegeye kubera uri umuvyeyi gufata ukagaburira iri shuri ngaho kabagaburira rijya rindi shuri rya hajya ntubagaburire
kinavuze ibi bintu vy'amaweneje ibi bintu batuzanira ngo na organisme international muga kubivamwo wavyinjiyemwo biragoye swat uravuga uti tuze turangire twabigeneraliza. Hanyuma iki kibazo cy'abana kiya kibazo iyo bakivuga ngo bati turabe aba bana kuva mu nda tubabungabunge turabe ingene bimeze. Mugabo naho nyene kiya kiganiro naracumvise n'abana baba bose bagufi muri bajya muvuze bari muri kaminuza nta mwana wa ministre usanga ari mugufi ni malnutrition. Mbe urazi kera ingera abantu bari bigatanye uko igihe kirengana abantu ntibaba barebare nkuko bahora. Kera bari bigatanya abantu uno munsi ntibakiri bigatanye. Dushaka tuze turaraba iriga none regeneration ntibaho. Oyagenda murabe none abifise ntibariho ntibafise abana turabe ko bose abana babo. Cyenda afise akana gatoyi kabisu kabona yuko ngene kamwe ntambaga kandi gafungurira hamwe n'abandi bavyibusha abandi baravyibusha ahubwo bafise ngago hafi obesity. Mugo gasaga umwana umwe kubera amagara yiwe ngene umubiri wiwe wiyubatse birabaho mugabo je kindacemera yuko nk'umwana bacukije ataragera. Je murandaba none nk'umwana bacukije agacagwara malaria ategerezwa none tuja muri yuko tubishize muri generalite. Mugabo je kera ngikura ibitaro vy'iwacu twarajana abana ku rupimo kwa kane abana bakamupima umwana bakaraba ko yaduze ibiro yamanuye bagaca bagira recommandation. Ico gihe ku bitaro bacu batanga n'amata kugira ngo babonye umwana ariko aramanuka bakamenya ingene bamugirira alimentation. Nico twari twasavye n'ubu ntibaragikora muri ministere ya santé. Twashaka ko ku ibitaro ivyo byose habaho service nutrition. Iyo service nutrition rero niyo ica iziraraba igacimpanura abavyeyi bagiye abavyeyi bacosa abana gushika bacuke bakabaha education d'alimentation. Hariho nibindi burya ntimuvuye ngo n'abantu erega natwebwe tuvuga ngo turateye imbere hari abatarya neza. None uriye nk'ibrochette zitanu ku munsi burya bibaza ko buriye neza. Erega hariho kurya no kurya neza tugufungura neza. Harakwiye education y'abantu kuvyerekeye gufungura abantu bazi ko ari kuzuza inda gusa muhira. Muramaze kumva kantu mvuga bijya ngo zana amagi zana amasoro vyarisha abantu. Abavyeyi benshi irigi ntiyemera ko umwana we warijya avuga ngo nijya ababose turijane ku isoko. Erega mwe muri ko mwe bamenyesha bakuru nako muze murakagira mugira education ngo kubera zana amagi zana amasoro inkoko ni y'ababose ntegeza kwishora ku isoko irigi ni y'ababose ntegereza kwishora ku isoko. Tukigisha abantu kugaburira abana babo amagi. None ubu bigezaho igitoki c'amahando kuva kuri 5 bacava ngo ni isoko atarose kagatoki kamahanda 3 ntarya igitoki. Ibyo byose ni education dukeneye. Ice twakoma tuvyumva kumwe amabe afatiye ku bitsina. Ubu ni ibintu biri amvoge bimwe nababwira ngo abantu bacarondera financement ngo agwanye ico. Ariko turabe neza no mu gihugu cyacu twariganye abazungu muga tutaragera kubigana. Twebwe imiryango yacu yubatse ukwayo mugabo abakenyezi ntibamatuko turayaga bariko baragira reforme ya ntuze code de personne de la famille. Abantu ntitubanze tutahure neza ingo zacu ntizikwiye kumera nk'izindi ngo. Umugabo rero arashika akabona umenga hari imitwe ibiri mu rugo ariko uzura burugo umugabo n'umugore umwe wese ategera ivyiwe usanga bameze neza. Mparanda biraba ukasanga umudamu abaye umutegezi n'umushinga amateka ugasanga kijana n'umugabo wiwe ku rubanza
yego ugasanga yifitiye irindi rigara ryiwe yarihevye. Ibi byose rero nibisaba education. Mbe nkawe n'umwana muhira baraye ubusa agaca agenda kuvuga ashitse ku ishuri twaraye ubusa, baramukubita ku munwa, umwana yibaraguza. Mugabo twebwe umenga turiko igihugu turerekana yuko amakosa ariyo, umenga twe ntacyo tubibonamwo, kumenga tureganye mu igihugu cyacu, umenga twe ntituriko turagikingira. Ariko abandi uzura, je naragiye mu gihugu kiraho mbona umuntu ariko arasega, igihugu giteye imbere, ncambwira abo turi kumwe ntibasha, ngira ndamuhe, nifata ntakira telefone muce mumfotora ndiko ndamuha. Yarirutse umuntu ariko arasega apfuye kubera ko tugiye tumufotore, yaciye yiruka. No kuvuga n'umuntu avuga ati igihugu canje ntigicafure ko kirimo abasezi. Hariho abantu inzara iri mu kwica, mugabo ntibagenda baravuga ngo turashonje. Twebwe ni kagatima ngira ngo nyene kukararaza igihugu cyawe bacanye, nibaza ko mbere nta nivyo bazi burya ko buri kuracararaza. Mugabo nkako kukavuze buke buke abantu batavuga ati heba nawe ugira isoni ntuze. Urazi kuja kuvuga ngo iwacu ngo murazi ingene hameze, ngo iwacu ngo papa na mama bariko baragwana. Tuzoza turahanurana nta gahunda. Muze murabizo njyane zo miryango ziva kubahabara heshi zihera ku bintu by'abahabara. Wavuga ngo ugira ubigwanye ngo abagore ni beshi, mugabo nitwaze tumenye kubaka ingo neza, tubiganire neza, kuko ibyo bavuga ngo ni violence. Nta mugabo nawe aheruka kugira itangazo ngo abagabo mu gahinda. Burya wavuze ngo baca bavuga ko abagabo ari bikoko, umva nako bagore batawe kwitwa ibikoko. Kandi nivyo n'abagore kwere barazi nk'abagore, urinze ubona umugore w'umutegetsi abaye umutegetsi aguma yumvikana n'umugabo wiwe, si kenshi cyane.